Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cyane cyane ko ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa mu cibano ndetse n'anda yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido. Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru y'umubabaro ibyo abarongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bariko barakora ngaha mu Burundi birateye isoni. Ubwicanyi bumaze iminsi bugaragara mu ntara ya Bururi biravuga ko bwagizwemwo uruhare na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi. Hari amakuru menshi ukabateguriye arabana n'ibyo ngibyo ndetse n'ubwo bwicanyi ico biri guturukaho naho bwaba buhuriye n'urongoye igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na buramatari w'intara ya Bururi, byose turaza kubashikiriza muri ano makuru. Weco usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika akaryo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umudandaza Yoweri Ndagije yoba ariwe ari inyuma y'ubwicanyi bumaze iminsi. Igisagara ca Bururi kimaze iminsi mu bwoba bwinshi cyane, aho abantu baza baricwa batemagujwe imipanga. Uko ubwoba ari bwinshi niko n'ibihuha ari byiyongera. Abategetsi ntibatomora abariko barakora ibyo bintu, ariko umushikiranganji Martin Niteretse aremeza ko ubwo bubisha bukorwa n'akarwi k'intagondwa gashaka kononera buramatari w'iyo ntara nyine. Mu bamaze gufatwa harimwo umudandaza Yoweri Ndagije. Abiwe bo bavuga ko Yoweri arenganywa bakipfuza amatohoza yimbitse. Mu kwezi kumwe abantu 4 barishwe batemagujwe imipanga, 6 barakomereka bikomeye cyane. Ikinyamakuru Iwacu giherutse gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi cadondaguye uko bwakurikiranye. Mu ntango za Rusama umwaka wa 2023, Egide Nkuriyingoma umukozi wa esi Bururi yarishwe atemagujwe imipanga ageze mu gacimbiri Nanira umutumba Nyabyamo mu gihe yariko arataha ku rugo iwe. Mu ntango za Rusama nyine ku mutumba Muzima haratowe mu gitara ikiziga c'umuntu atamenyekanye cyari caciwe umutwe. Kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, umwigisha kuri esi Bururi Felix Ndikumana batazira Vini yarishwe atemagujwe umupanga mu gihe yariko arataha ku rugo iwe. Haciye iminsi 10 kuwa 22 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, umuvugabutumwa w'ishengero rya Pentecote yitwa Joseph Niyonkuru yaratowe ikiziga mu mwonga w'uruzi Burunga ku mutumba wa Burunga muri zone Gasanda ya komine Bururi. Ababonye ibikomere yari afise ku mutwe bibajije ko nawe yatemagujwe imipanga nk'uko na bagenzi be byagiye bibagendekera. Hari abafashwe muri abo bariko barakora ubwo bwicanyi. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko hamaze gufatwa abashika 20 ku mvo z'amatohoza, 5 muri bo bikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi. Umwe we avuga ko yafatanywe itonga, yoba yafashwe hari uwo ahejeje gutemagura. Imana irakinga ntiyapfa. Uwafashwe yemeza ko atari anazi uwo yagira yice, mu gihe abamufashe bagire ko bamwica nawe yitabarije yerekana amafaranga 100,000 y'amarundi yari afise, avuga ko uwamutumye kumwica yamwemerereye impembo y'300 by'amarundi. Aca abaramuhaye ayo 100,000 by'amarundi, ayandi yari kuyamuha igikorwa giheze cyo kumara gutemagura uwo yari amutumye. Iwacu ivuga ko umuntu yemeje ko wamutumye ari umudandaza yitwa Yoweri kandi ko yatumwe n'abandi gukora ubwo bubisha. Aho niho havuye ihagarikwa rya Yoweri Ndagije. Iwacu inongera ko hari abakozi 2 ba Yoweri bigeze kwicwa batemagujwe imipanga mu gihe kitari icacera. Yoweri Ndagije ninde, ni muntu ki, avuka hehe, nibiki bimuvugwaho bitandukanye muri kino gihe ari gukwiragizwa ibihuha ko ariwe wari uriko arariha abariko baratemagura abantu mu ntara ya Bururi.
Joel Ndagije ni umudandaza avuka mu gacimbiri ka Munyengeri ku mutumba wa Nyabyamo muri zone Muzenga ya komine Bururi. Ni umwe mu badandaza bakomeye bo ku murwa mukuru w'intara, azwi kandi nk'umwe mu bakristu b'ishengero rya Pentekoti mu Nyabyamo. Abaryango biwe bavuga ko Yoweri atamugambwe arimwo kandi ko ata politike ajamwo. Kuva izina rya Yoweri rikwiragiye ko ari we yoba ahemba abicanyi batemagura abantu, ibihuha bimwerekeye byarabaye byinshi cyane ku mugwa mukuru wa Bururi. Hari abavuga ko batazi iyo Yoweri akura ibyo adandaza, bibaza ko biva mu kuzimu, ariko abaryango biwe baremeza ko arangurira muri quartier Asitike no kuri Avenue de la Mission i Bujumbura. Abantu baravuga cyane ko inzu yiwe yigeze gusha Yoweri akabuza abantu kuzimya kubera yariko akorana n'amadayimoni n'amashitani. Abaryango biwe baremeza ko inzu yahiye koko. Yoweri yafashe umupira w'amazi ngo azimye, abona biranse aca arabuza abandi kubera yabona umucanwa ari mwinshi wohava uturira abantu. Harakwiragijwe amakuru avuga ko Yoweri yafatiwe ku kivuko mu Rumongi ariko arahunga. Ikinyamakuru Iwacu caragiye kubaza ku kivuko gisanga ayo makuru ntazwi. Abaryango ba Yoweri bo batubwiye ko yafashwe ku munsi w'Imana kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 avuye i Bujumbura. Yafashwe atarashika mu Rumongi, afatanwa n'umushoferi wiwe be n'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Fuso. Umunsi umwe imbere yaho Yoweri yari ku mpanda gufasha gushingura umwana wo mu muryango yitabye Imana. Ku munsi w'Imana mu gatondo aca azinduka aduga, niko gufatirwa mu nzira. Abaryango ba Yoweri bavuga ko batigeze bamenyeshwa ico wabo azira. Agifatwa kwa 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 baramurondeye hose barabura, co kimwe n'umushoferi wiwe. Ariko umunsi nyine isaha 12 z'umugoroba abaryango babonye haza imodoka zibiri Communite Double Cabine Toyota Hilux zuzuye abapolisi ziza i Nyabyamo aho avuka. Barasaka barabura, babandaniriza ku mangazini i Bururi, barasaka barabura, baja ku mangazini i Kiremba, barasaka baca bagenda bajanye imipanga asanzwe agurisha. Bukeye kwa 22 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 abapolisi baragiye gusaka mu Kanyosha i Bujumbura aho Yoweri asanzwe yarubatse inzu, ari naho abana biwe baba. Kwa gatatu igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 harafashwe umuvukanyi wa Yoweri yitwa Revisi Nitereka, bamukuye aho adandariza i Bururi kandi nawe nyine baragiye kumusaka barabura. Uwundi yahagaritswe ni umukozi wa Yoweri i Kiremba. Abaryango ba Yoweri bavuga ko uwo mukozi yasabwe kwemeza ko amanama yo kwica abantu yabereye mu mangazine ya Yoweri i Kiremba, ariko umukozi yoba yarabihakanye. Abaryango ba Yoweri baripfuza kuronka umuco ku biriko biragirizwa abantu babo. Umuryango wipfuza ko byose byokorwa ku mugaragaro, ubutungane ntibukorere ku bihuha. Umugambi wo gukuza buramatari wa Bururi. Mu bihuha bikwiragizwa hariho abavuga ko ubwicanyi bwateguwe n'akarwi gashaka kwerekana ko intara ya Bururi yananiye buramatari Leonidas Bandenzamaso. Ibyo bihuha bivuga ko buramatari bamuhora ubwoko bwiwe, bakamuziza kandi ko acuditse na Perezida Ndayishimiye. Ibyo bihuha bifatanya Yoweri Ndagije na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, bikavuga ko Ndikuriyo atinya ko Leonidas Bandenzamaso azohava ahabwa intara nshasha ya Burunga izoba ifatanya Bururi, Makamba na Rutana. Ako karwi kakaba gashaka ko Leonidas Bandenzamaso ko yogera muri 2025 yaracafuye bikomeye ku buryo Perezida Ndayishimiye atohirahira ngo amuzeze intara ya Burunga. Abaryango ba Yoweri bo bavuga ko Yoweri atamigenderanire afitaniye na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko rero abategetsi bose bagize ico bavuga ku kibazo c'ubwicanyi Bururi bagumye bemeza ko hari akarwi gashaka kugirira nabi urwara iyo ntara ya Bururi nyine. Umushikiranganji Martin Niteretse we ntiyariye umunwa mu kuvuga leta yose iri inyuma ya buramatari Leonidas Bandenzamaso.
ukuri ni ukuhe mu biriko biraba i Bururi? Vyoba ari inyunyurana ribandanya mu butegetsi bwa Ndayishimiye nk'uko tumaze imyaka 3 tubibona? Ryoba inyunyurana ryerekeye Bururi gusa canke rigera ku rwego rw'igihugu? Iminsi iri imbere tubikiye byinshi. Igihambaye nuko byose byokorwa mu muco, ntihagire abarenganywa. Nuko kandi hofatwa ingingo zikomeye zo gukingira abanyagihugu ubwo bubisha buriko burabakorerwa. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva aho Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi akuriwe mu mabanga akanapfungwa hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Evariste Ndayishimiye umucanwa waratse ubura kizimya. Ibintu birakomeye cane aho Reveriyano Ndikuriyo abandanya guhohotera abo abona ko bacuditse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi biriko birabera mu ntara ya Bururi bizarangirira mu ntara ya Bururi canke bigiye gukwira igihugu cose? Birababaje kubona ibintu biriko birabera ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Leta y'abadede ntaco izigera imarira igihugu c'u Burundi, aho batangiye kuryanira ntaco bazigera bamarira Uburundi n'abarundi batari bake. Evariste Ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ku biriko birabera mu gihugu arongoye, bitari ibyo abanyagihugu barashobora guhaguruka bakamwamagana kubera ko ibyo ariko arabakorera birarengeje ubwenge bw'abantu. Hari amakuru menshi arabana na politike turiko turabategurira, wowe ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzaja ushikirwa mu bambere ku makuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wowe ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone kugira ngo uje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.